Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye, banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi. Shiramatsiko TV ni umwanya biba bigezweko biba biriko biragarukwako cane hirya nino nka mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku makuru ariko haravuga ku biriko birashikira umukuru w'igihugu c'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragirizwa amakosa akomeye cane ashobora no kuzokwicuza mu buryo bubabaje, aho umukuru w'igihugu ngo ariko araca mu mayira adashika kuko bitanguje imbere yiwe mu kinyejana ca 20, ubu isi iracabavuma. Ndayishimiye ikosa ariko arakora ngo n'ukwiba ndetse no kwica abarundi. Muri kano kanya turaza kugaruka ku bihe bidasanzwe ndetse n'ibiriko biravugwa kuri uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ngo nabo bakorana bamaje kumukurako amaboko. Muri kano kanya turaza kugaruka ku bijanye n'iyo nkuru iriko iravugwa ku mukuru w'igihugu idahumuriza. Ano makuru kandi turaza kugaruka kuri Pastori Isidori Mbayahaga, umugambanyi akomeye cane agambanira n'abandi bapasiteri, ko hari abantu benshi baba bamaze kwicwa bivanye nuko Pasiteri Isidori Mbayahaga yamaze kubagambanira, akaba ngari n'umukozi ukomeye cane w'iperereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira amakuru ndetse n'amabanga akomeye cane yahejeje gushirwa ahabona na apòtre Sosthene Serukiza, aho yaraye ashize ahabona makuru ateye ubwoba ku bijanye n'akazi Pasiteri Isidori Mbayahaga akorera CNDD FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. N'amakuru menshi twabateguriye ariko aravugwa cane hirya nino, bine bitakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigarukako mu buryo bw'ido nido. Apòtre Sosthene Serukiza yaraye ashize ahabona uwamugurishije muri 2014 Isidori Mbayahaga. Inyuma y'imyaka 12 yirukanywe mu Burundi, bubaye ubwa mbere umukuru w'ishengero Gersoni Dezami ashize ahabona wamutanze mu iperereza ry'u Burundi. Apòtre Sosthene Serukiza avuga ko Isidori Mbayahaga ari we yamuneka akaza aramubeshera mu iperereza, ariho havuye ko yafashwe n'iperereza asambishwa na General Adolphe Nshimirimana, mu nyuma baja kumuta ku rubebe rw'u Burundi n'u Rwanda, aho hari muri Gitugutu mwaka wa 2014. Ibi yabitangaje mu kiganiro yaraye atanze ku Isimbi TV. Tumaze kubivuga ko Isidori Mbayahaga ari umukozi w'iperereza. Inahe ya apòtre Sosthene Serukiza ishimangira ko Mbayahaga akorera iperereza kuva kera. Ifatwa rya apòtre Serukiza muri 2014. Tubitse yuko muri 2014 Sosthene Serukiza yari mu bakozi b'Imana bubashwe mu Burundi. Yari yaje mu Burundi muri 2001. Mu myaka yakurikiye yashinze ishengero Gersoni Dezami. Sosthene Serukiza yarakorana cane n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza. Ibi biri mu vyatumye agirirwa ishari n'abandi bapasitori, maze batangura kumubeshera mu iperereza ko ari umukozi w'u Rwanda. Sosthene kandi Serukiza yatanguye kumenya ko abangamiwe na Isidori Mbayahaga imbere rwose ya Gitugutu mwaka wa 2014. Avuga ko yigeze gutumwa ko na Terence Sinunguruza, yari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Sinunguruza nawe nyene yamubaza nk'uvyo yarezwe na Isidori Mbayahaga, yarajejwe protokole ya Terence Sinunguruza. Serukiza avuga ko yamaranye amasaha 4 na Sinunguruza baganira ku marementanya ya Isidori Mbayahaga. Ico Sinunguruza atarazi nuko nawe nyene yari yimirije kubogozwa bivuye kuvyo yabeshewe na chifu protokole wiwe ari we Isidori Mbayahaga.
Kuwa 22 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2014 Sosthene Serukiza yafashwe n'abakozi b'iperereza Service National de Renseignement maze ajanwa gusambishwa na General Adolphe Nshimirimana. Mu nyuma haza n'intumwa za Perezida Nkurunziza. Serukiza yabajijwe ku butumwa yigisha bwo kubohora imitima, akerekana ko uwubohotse akwiye kwiyubaka akiyaturira ko kazoza keza. Hano yaca atanga akarorero k'u Rwanda rwashoboye kwiyubaka inyuma y'ivyarushikiye mu mwaka w'1994 na cane cane afatiye ku civugo u Rwanda rugendera ko mu gurubira kwiyubaka. Ayo majambo niyo abakeba ba Serukiza bakoresheje mu kurementanyiriza. Inyuma y'iminsi mike mw'iperereza Serukiza yurijwe imiduga y'iperereza aja gutabwa ku rubibe ku Rwanda ndetse n'u Burundi. Tubibutse yuko kuwa 28 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2014 ishirahamwe Focode ryariyamirije ivyakorewe Pasitori Sosthene Serukiza n'abandi bakozi b'Imana b'Abanyarwanda, bose bazira ko bazohava batuma abapasitori bo mu Burundi badashigikira ikiringo ca gatatu c'umisi Pierre Nkurunziza. Sosthene Serukiza yatawe hanze nk'umuntu ataca amaze, ntiyanarekuriwe no guhitana agahuzu muhira, yagiye uko yafashwe. Kubera iki Serukiza ashimye kuvuga ubu ivyo vya Mbayahaga? Apôtre Serukiza bandanya avuga ko byari vyamugoye kubabarira Isidore Mbayahaga ku kibi yamukoreye, ariko ngo Imana yahavuye imwereka ko iyo umuntu atababariye uwamugiriye nabi acabaho amuhetse, gutyo akabaho arushe. Serukiza avuga ko amaze kumubabarira yumvise aremurutse rwose. Ivyamubaye ko vyamutumye yandika igitabo cyigisha kubabarira. Ni igitabo cakunzwe cane, twabwira yuko caguzwe cane bituma gitunga. Apôtre Serukiza arasubira arinagura avuye mu busa. Impamvu Serukiza ashize ahabona Mbayahaga ngo nuko ariko arasubira kumubabaza muri no minsi, aho Sosthene Serukiza yagiriza Isidore Mbayahaga ko ari mu migambi yo kumara ubwoko bw'Abanyamulenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twarabivuze, Mbayahaga akorera iperereza. Twe tumaze kubishira ahabona kuri runo rubuga, Mbayahaga afise abantu akoresha iperereza mu Minembwe. Mu ntambara zo muri Kigarama mu mwaka wa 2025, bano bakozi ba Mbayahaga bambitswe imyambaro y'igisoda c'u Burundi nibo bereka abasoda aho barasa, bakanabarorerera amakuru ya twirwaneho. Ico gihe abasoda b'Abarundi batashe batangaye babonye Mbayahaga ari we aje kwakira abo bantu bambikwa impuzu z'abakozi b'Imana. Bamwe ubu bibera mw'ihoteli y'igisoda hafi ya Messe des Officiers i Bujumbura. Ibikorwa vy'aba bamaneko ba Mbayahaga biri mu bikoresha amakosa akomeye igisoda c'u Burundi, kuko kwari twabivuze Isidore Mbayahaga ni umukozi w'iperereza, arateranya bikomeye, abayeho asuma urusaku, akabeshera abantu ku mukuru w'igihugu. Ikiganiro Apôtre Sosthene Serukiza yatanze ku isimbi kiragaragaza ingene Pastor Isidore Mbayahaga akorana n'iperereza kandi akaba akora ibikorwa bigayitse vyo guteranya canke kubeshera bamwe mu Barundi, aho hari amakuru y'ibanga twajeje kumenya yuko hari n'abamaze kwicwa bivanye nuko Pastor Mbayahaga yagiye arababeshera ku mukuru w'igihugu ndetse no mu bakozi b'iperereza bagenzi we. Muri kano kanya rero tukaba twabwira yuko Pastor Isidore Mbayahaga ari mu batuma ibihumbi n'ibihumbi by'Abarundi kuri ubu ngubu babandanya kubaho badatekanye.
Twari twababwiye mu ntango ko tuza kubabwira ku nkuru zitari nziza ziriko ziravugwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi. Ndayishimiye yibereye mu mayeri yo kuvyura ibisebe vy'amoko kugira ngo asamaze abarundi maze abandanye kwiba ndetse no kwica. Ndayishimiye ariko akora ikosha rikomeye ashobora kuzokwicuza mu buryo bubabaje. Mukuru w'igihugu ariko aca mu mayira adashika kuko ababitanguje imbere yiwe mu kinyejana ca 20, ubu isi iracabavuma nta teka bafise kuko basheshe amaraso menshi bongera bata ibihugu vyabo mu manga. Iki gihe si ivy'imbeshere. Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu adafise inyishu n'imwe mu gihe ibibazo bihanze igihugu bibandanya gukomera. Hari ibibazo vy'ubukene n'inzara, ibibazo vya politike y'ibihugu bifatanye n'umutekano, kandi vyose bidafise inyishu kuko umukuru w'igihugu ahari ari we Ndayishimiye we hamwe avuga ko leta ihari, uyu wundi mwanya akavuga ko mu myaka 6 yananiwe kubera yari mu myimenyerezo. Dufise umukuru w'igihugu avuga ikintu n'igihushane caco, ngaho abarundi bahera bagasaba ko yoja kuvuzwa kuko babona ko amagara yiwe yo mu mutwe atifashe neza. Nyakuntunga ahaboneye ko adafise n'inyishu zo gupfupfahaza ariko agerageza kumenera mu moko kugira ngo abahutu n'abatutsi barabane ayingwe maze bibagire ibibazo bibahanze muri kino gihe. Muri iyo ntumbero yatangaje ko ibitoro, ifumbire, amafaranga y'agaciro, ibiciro ku masoko n'ibindi abarundi bovyikemurira ubwabo. Niho mu nyuma yahavuye agatangaza icese ko leta yazimiye. Mu yandi majambo, Ndayishimiye yatangaje ko Burundi budafise ubutegetsi. Ubutumwa abarundi benshi babufata minenegwe, ariko burya yavuze ibintu vy'ingirakamaro cane. Mukuru w'igihugu yahavuye abona ko inzira asigaranye yo kuva muri ivyo bimaramare ari ukumenera mu barundi batari bake bagifise ibisebe vy'amoko bitarakira. Niko kwiyegereza umugabo Mpemuke Ndamuke Tade Nzigamasabo, akamuha akazi ko kwigisha ububi bw'abatutsi n'ubwiza bw'abahutu. Ndayishimiye aherutse gufasha Tade Nzigamasabo no gushinga iradiyo izovyura ibikomere vy'amoko mu Burundi, mbere aca yishinga hafi y'urubebe rw'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Inzara nimbi, biraboneka ko Tade Nzigamasabo afise isoni kuvyo akora kuko hariho ivyo agerako akumva ntiyokubahuka kubivuga kuko biba birimwo amajambo y'ibishegu hamwe n'ayandi asa neza na neza nko gukokeza abanyabwoko mu buryo bwuzuye. Haciye hiyumvirwa ukugene hoshingwa urubuga rwa Facebook baca barwita Murundi Cakenge. Mu gushiraho urwo rubuga bashatse urukoresha azokwigere amenyekana kuko ivyo azovuga bazi ko ari ibinyoma kandi binakokeza jenoside. Urwo rubuga rwirirwa rurigisha ko ubwoko bw'abatutsi ari ubwoko bubi, rukanashimikira kukura agashambara ku bagore hamwe n'abigeme bo mu bwoko bw'abatutsikazi. Urwo rubuga Murundi Cakenge ruhembwa amafaranga avuye mu mufuko wa Ndayishimiye, ruhamagarira abahutu kwinuba abatutsi. Ndayishimiye yaranahimirije bihagije ukoresha urwo rubuga guhanura abahungu bo mu bwoko bw'abahutu guhagarika ingendo yo kubakana n'abigeme b'abatutsikazi. Ni ukuvuga ko ukoresha urubuga Murundi Cakenge aja kurahura ubwenge kwa Tade Nzigamasabo, ariko ukwezi guheze agashara kakava mu mufuko w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko amasoko yacu abandanya abivuga. Ikinyamakuru Burundi Libre kirateye ivyatsi ivyo bikorwa bigayitse byatangujwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Urubuga kandi Burundi Libre dukesha iyi nkuru wenyine arazi ko
abaciye muri iyo nzira batashitse amahoro. Harazi ko Habyarimana babigerageje ko bataye u Rwanda mu manga. Intwazangabo y'ipete rya General Major mu gisirikare ca Kisekedi izwi ku mazina ya Sylvestre Ekenge aherutse gukoresha imvugo zikokeza ihonyabwoko ica irapfungwa. Uyu musirikare yari asanzwe ari we muvugizi w'igisirikare ca RDC, yahagaze muri radiyo televiziyo y'igihugu ya RDC akura agashambara batutsikazi. General Ekenge yari yibagiye avugira kuri radiyo ivyo ahora yumva na Kisekedi avuga bariko banywa inzoga. Kisekedi yaciye amwihakana ubwo nyine acamushira mu gasho, n'ubu niyo akiri. Ibi bintu vyateye ubwoba Kisekedi. Ndayishimiye we abibona nka vyiza kuko aremera no kurihira umushahara buri kwezi. Ndayishimiye arakwiye kwikebura akemanga amabanga ajejwe aho bimunaniriye, agasaba impanuro abarundi b'incabwenge barahari bomufasha. Kumenera mu moko nta teka bizomuhesha na rimwe, ahubwo abarundi bazokwama bamwibuka nk'umuperezida asuzuguritse. Umukuru w'igihugu nawe nave ibuzimu aje ibuntu, atore inyishu z'ibibazo by'ubutunzi n'umutekano, maze arekane n'amoko kuko azosanga ariko yiha amenyo y'abatwenzi. Ivyo dukesha amwe mu masoko yacu biruko mu gihe hari amakuru ariko aragenda arahanwahanwa yuko ibibazo biri mu butegetsi bwa Ndayishimiye bigeze ahakomeye cyane, kuko benshi mu bakurikiranira hagufi politike ndetse n'ibirabana n'umutekano babona yuko igihugu cyaba kigeze ku mfiro. Turaza kubabwira amakuru ahambaye cyane yo kutumvikana ndetse na bombori mu bihangange vya CNDD FDD binubira Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu bavuga yuko nta wundi wabiciye igihugu ndetse n'umugambwe usivye we. Turaza kubibabwira amandi makuru turiko turabategurira. Turakengurutse cyane kuri mwese mwaduteze yombi kuva mu ntango gushika ku musozo. Ivyiza nivyo ndabifurije.